Nonge natanze mwiriwe namaramutse kwa bakunzi ba BDI Info. Shimira wowe wese gukora subscribe kuri ino channel. Sinokwibagira nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abantu bariya. No munsi ndafise ubutumwa nkeneye kurungikira abarundi. Ubwo butumwa ndaburungika mu mice itatu. Umuce wa mbere ndaburungikira Prito leta yacu y'u Burundi. Umuce wa kabiri ndawurungikire abarundi bipfuza kuza muri kino gihugu ca Zambia. Umuce wa gatatu ndawurungikira abarundi bari mu gihugu ca Zambia. Ati niyihe mpamvu itumye yuko mfata kano kanya kugira ngo tuyage kuri ivyo bintu cyangwa kugira ngo ndungike buno butumwa. Musanzwe mubizi yuko igihugu ca Zambia ari kimwe mu bihugu birimo abarundi benshi basanzwe baharondera ubuzima. Si abarundi gusa ariko mvugira abarundi canke mvuga twisunza abarundi, ivy'abandi ntibituraba. Murabizi yuko ibihugu by'iwacu, igihugu c'iwacu n'igihugu ca Zambia, umubano wavyo novuga yuko atari mwiza ku ruhande rumwe, kandi ni mwiza ku rundi ruhande. Ati gute? Hari abarundi benshi batereye imbere muri Zambia batigeze bahura n'ivyago, n'abarundi benshi cyane bagira ibibazo muri Zambia. Ikiganiro nyakubahwa umukuru w'igihugu aheruka gutanga bamubajije ku kibazo c'abarundi bama bagira ibibazo mu bihugu basanzwe bariko baronderamo ubuzima, yishuye neza ku ruhande rumwe avuga ati burya ikibazo c'umutekano canke c'umubano twama twakigiyemo, twama twavyizemo, twama turi kumwe, ariko vyononekara tuvuyeho. Yongera anavuga ati burya igihugu cacu cose ntikibura abantu babi kandi ntikibura abantu beza. Abo babi rero nibo baca bagomba gutoba vya bindi vyose tuba twubatse. Nabitahuye ku ruhande rumwe, ariko urundi ruhande jewe ku bwanje mpandiyumvira ndumva yuko umenga harimo n'agakengere. Amareta mwamwe usanga akengera nabavuga ati bano tubafashe, leta yiwabo ntacitumaza kuko n'ubundi tubafise. Ati kubera iki? We nyakubahwa uhahora nkurikirana birashoboka ugasanga uri umwe mu nzego z'umutekano mu Burundi canke uri mu bajejwe imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'ibindi bihugu. Menya neza yuko muri no misi hariko hakorwa amanyanga akomeye cyane ku barundi bariko binjira muri Zambia, kandi ibice 90% by'abarundi binjira muri Zambia ndemeza neza na neza yuko batamurundi akiciyumvira kwinjira muri magendo muri kino gihugu ca Zambia. Benshi binjira bafise amapasiporo, bafise ivyangombwa byemeza yuko binjiye muri kino gihugu. Ikibazo gihakira haba muri no misi sikindi. Uyu munsi abarundi bariko bafatwa, bafungwa, bakubitwa mu kwinjira muri kino gihugu kandi bafise ibyangombwa, batazi ikintu bariko bazira. Ati gute? Muri kuno kwezi, guhera mu kwezi guheze, abarundi migration ya Zambia irafata abarundi bariko binjira bagongewe pasiporo, barisha amaviza. Murabizi yuko mu mategeko viza yo kwinjira muri kino gihugu ari $25 ukwezi kumwe. Ni ukuvuga ushobora kuriha nubwo yoba y'amezi 5 canke umwaka, ushobora kuyiriha rimwe. Ariko ngira urugero rwabo wanyuma ngira n'amezi 3. Ariko
iyo visa y'ukwezi kumwe kugira bayiguhe, nako mu majambo make ziga $25 yari y'amezi 3, ariko ubu visa y'ukwezi kumwe umurundi ayiriha $70 hagati ya 70 na 80, ariko kuri passport bakaca bandikako $25, $25. Si ikibazo ku barundi baba bariko birondera ubuzima, turemera tukaziriha. Ariko ubu tuvugana hariho abarundi bariko bafatirwa mpika, ni nk'ibirometero 400 canke 500 uvuye ku mupaka, niburi bune mu birometero 400. Hariho abarundi bariko bururuswa amamodoka impika na kapiri, ico bagirizwa ntibakibwirwa. Visa passport ziwabo ziba zigonze. Muriko muntahura, visa ziba zigonzwe neza, nta kibazo ca passport baba bafise. Ariko ikintu gihe kiratuma abarundi buruswa amamodoka, bagafatwa bagafungwa, abandi bagakubitwa, bakaca bakwa amafaranga umwe, amafaranga ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5 by'amakwaca, no musi ibihumbi 2 by'amakwaca ni laki 6 z'amarundi. None ibihumbi 5 si hafi miliyoni 2 canke miliyoni wisa. Ayo mafaranga nubwo bayabaka, hariho bamwe bayariha hakubareka ngo babandanye ingendo zabo, kubera baba bamaze kubaturubika, ahubwo bakaca babandikira kuri passport ziwabo inyandiko zo gusubira inyuma. Ivyo mpaye ndabivuga kuko mfise abarundi benshi biriko byashikiye muri no minsi nyene. Hariho n'abandi bagifunzwe uno munsi, barabuze nabo bavugira. Ico kintu rero twagomba dusabe leta yacu Burundi, baje hamwe n'ino leta canke umuvugizi wacu w'Uburundi muri kino gihugu, baje hamwe bige kuri ico kintu. Ego turabizi yuko abarundi benshi dufatwa kubera ko visa ziwacu ziba zaraheze, ariko ikibazo si visa, suko ziba zaraheze. Ikibazo nuko tugenda n'ubwogenda ukavuga ati ngiye kongereza visa, baca bagusaba kongera kuzotaha mu Burundi hama wongera ugaruke gushasha. Kandi kugira bongere bakwemerera kugaruka muri kino gihugu ngo ni mpaka ukwize amezi 6 hama wongere winjire. None aho uha urakora business izi zoba zapfuye gashuti yanje. Ica kabiri, bige ku kuntu barabe ukuntu bo basi nimba ari gisabwa kugira umurundi areke kuguma afatwa nabi muri kino gihugu, nimba ari cokogwa barabe bakikore hakiri mu maguru masha. Kuko burya umuntu akengera umunyagihugu mutoyi n'umutegetsi, kubera baba baramaze kutubona yo kumenga twese turi bamwe, turi abantu bimbwa, hazogera igihe n'abategetsi bamwe bazoza gutembera hino bazofatwa bakubagugwe. Ivyo birabaho kandi birashika. Ico ntitwokirandirako. Reka ubutumwa bwa kabiri ndaburungikire umurundi wari wese ariko yiyumvira kuza muri bino bihugu. Ibihugu vyo mahanga baramaze kubona yuko umenga turiko turatwara akazi, bivanye n'ukuntu bobo baguma bapambana mu buzima bw'iwabo, ariko kubera bije nto ntibigere batera imbere. Niyo mpamvu nkuko nari nakivuze muri video mperuka gukora, ibihugu usanga vyagumutse za South Africa, Kenya n'ahandi ugasanga vyagumutse ngo ntibashaka abanyamahanga. Kandi umunyamahanga si watuma economy ya kino gihugu iba nabi, ahubwo nuko utiyumvira kwabo.
nukutibaza yuko umunyamahanga mu gihe adahari muri ico gihugu nta ekonomi ishobora kuba neza. Wewe Murundi rero wewe umaze kubona ivyo bintu vyose bakaguma bakubara yatewe hino ibintu vyabaye nabi ntuze ukaguma wisukayo muri bino bihugu, iyo mitahe mufise tume muraba utuntu duto duto dumukora. Ndazi yuko hariho bamwe baca bahizana ngo none mwebwe ko mutavayo, tuveyo gute? Erega harya uvayo ufise uburyo. Mbega urazi yuko hari umuntu atatura imyaka 15 ari mu mahanga avuga nzotahe gute? Bidakunda, biba bigoye n'ibanga rikomeye. Harya ubonye umuntu aguma mu mahanga ataca akora, si ukuvuga ngo ikirori kiba cararyoshe, eka biba vyarase. Nama nabivuze, nama ndabibabariye. Ica kabiri, ku Barundi bari muri kino gihugu, twige gufatana mu nda nkuko nigeze kuba ndabivuga. Abarundi bari mu mahanga canke abarundi bafashe ingendo bariko mufatanya urugendo n'abarundi ari benshi, kubera bamwe usanga bagenda kujya kw'inkware kivunga, babonye umaguye mu kibazo canke umwafashwe nabi, bose baca bapeteka, baca baruka, usanga bizinze bikusanije, ariko siko biba bikwiye kuba bimeze. Ntushobora kubona umurundi afashwe nabi muri kumwe nawe ngo ucuvutura wiruke, mawurabe abantu baba baje kumufata. Hariho abantu bari kubafata ngaha muri kino gihugu ca Zambia, bamwe bigira ngo nabakaso ariko ari abanyagihugu bimbwa nyene, abandi bigira ngo na migration ariko ari abantu bimbwa nyene b'amashenzi nyene, bamaze kubona yuko dufise ubwoba. Mwamaze kubona yuko ari ubugabo bupfuye nabi, hagara mu biginyure ku buryo nabwo nyene buzovuga ati kabisa hariho umugabo nukuma ukamedita. Hari ubugabo usanga bwarigeze kuba bukorana na migration canke buzinanye na bamwe bakomakome, mu biginywe buca buza kuyikosesa. Yaho murantahura Abarundi muri Zambia buca bugenda kubigumisha, kavuga ati hariya badukubise. Nubwo butumwa nari nkeneye kurungika, banyakubahwa muri ko munkurikirana, mumenye yuko umurundi ngaha muri kino gihugu ca Zambia aha yarafatwa afise ivyangombwa. Hariho n'abafatwa mbere bakakwa n'amapasiporo, bakabarungika uko nyene inyuma, bakaca baza kwandika ibirego yuko babafasha ata vyangombwa bafise, kandi ivyangombwa bari babifise. Erega hariho abanyuruzwa amapasiporo kugira baronke ukuntu babarya, bakandika yuko babafasha ata amapasiporo bafise. None uri mushasha wewe uzoburana nabo, uzoburana nabiki? Aho twariko dusaba abategetsi bacu bino bintu mubimenye, ntimuguma mwibaza ngo n'ubugaba bw'abarundi. Yego harimo ubugaba bw'iwacu bamwe n'abandi atari ubugaba, ari ibintu vya reality. Nuko nubwo butuma nari nkeneye gutanga. Reka nshimire wewe wakurikiranye kino kiganiro cyangwa buno butumwa wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Nongere nshimire nawe wamaze gukora kuri ka kantu ka like. Nongere nshimire kandi nawe umaze gukora subscribe. Nongera ndabasaba mwese gupartager ino message kugira ngo ishike imbere, birashika ugasanga irashitse imbere iyo dushaka, mbere bakagira nico bakoze. Ndakoze mwijoro ino message kubera ko muri no minsi sinyindo nk'umwanya cyane, bandiko ndirukana ratio. Murabizi yuko ngaha muri Zambia bigoye cyane, kandi zino mbuga zacu ntiharagera aho zidutunga, ariko reka nizere yuko bizokunda. Hazogera igihe bishika rurubuga runtungi, ni kizoba ari nako karyo ko kuronka ibiganiro byinshi, kubera bimwe murabizi ko bisaba amatike, ibindi bigasaba kwiyumvira cyane.
ariko kwiyumvira cane wiyumvira kw'irasiyo no kwiyumvira ku biganiro nubwo uronka titre ivyiyumviro bica bigenda. Murakoze cane, ndabashimiye cane, mubandanye mugirirwa neza, mugire imigisha, mugire ibihe vyiza aho muri hose. Imana ibarinde ba Muyomba, abari mu Rusaka, abari mu nzira nabo musenge cane kandi mwigumye, abafunzwe mu busho nabo nyene turabipfurize gutezurirwa, mubandanye mugira ibihe vyiza. Murakoze cane. Peace. Love you so much.